jewe nk'ubu ndamaze kuronka ama award atari make mugabo igihe cyose nakoze Isanganiro Award maze kuyiparticipamo rimwe ugiye kwiyumvira ibintu baraba birayobeye kuko imyaka yose uzosanga ivyo baravye umwaka ku mwaka uza baca bivuguruza bagaca bakaraba ibindi cyangwa ugasanga bimwe bakasa ngaho uyu mwaka nivyo baciye bavalida mwari majambo Isanganiro Award nta rutonde bafise siko no bivuga ubundi bw'abarundi nuko tubona ibintu nyene dutevye indirimbo Summertime yari indirimbo yakagomvye iri ku rundi rwego kandi abantu babitahura umu artiste si washira indirimbo yiwe kure no hari uruhara rw'abafana uruhara rw'abapromoters ariko aba promoters ndabashimira n'abafana bose ndabashimira antwe ivyo bashoboye barabikora pe ariko hariho utuelema nyene tumwe twonona ni naco kandi hariho n'abandi ba artiste bareke kuguma bigunganiye ku ba artiste bamwe aho iwacu turafise ukuntu tubona aba artiste tubona amazina y'abantu bamwe hari aba artiste benshi ngaha bo gufata mu minwe kandi bahawe ikibanza nka kirya gihabwa abanyene aba ba Double J aba ba Dramati ba Bface bandi hari abandi ba artiste ngaha bahawe ivyo bibanza bakaronka kajyo ko kuja kuri aya masena abandi bajako bashobora kutuzanira ibintu bikomeye hano mu gihugu nibaza yuko kuba yoca areka abandi ba artiste bose ngo no kubera Double J yamukoreye ivyo no vuba aba artiste bose azobatugize nka Double J muga twese ntidusana Double J ntidukora bimwe na Double J ntituba hamwe ntitunahuje n'ivyumviro ukumbure tuvukana gusa kubera umuziki nk'ubu unye uri kuraraba hari abapeti benshi bakora indirimbo hari umupeti nako ndaba indirimbo yiwe yitwa Don't Worry menga ni Don't Worry nimba Don't Worry mo agapeti ka underground ego indirimbo nziza cyane muga gutobora indirimbo nziza cyane jewe nashaka nko ku rubuga uno munsi ni indirimbo je nshaka kuvuga ko ari nziza Yes, miriwe canke mwaramutse mwe mwese muri kumwe natwe muri bimenye bitandukanye mwe muri kumwe natwe kandi muri mu bihugu bitandukanye muri kumwe natwe kandi muri mu gihugu cy'u Burundi muri kumwe natwe kandi muri mu gisagara ca Bujumbura mwiriwe kandi jewe nizere ko mugoye neza kandi nizere ko mwagize ibihe vyiza aho muri hose amasaha canke isumunsi mushaka mugeze ko kazana kari makino kiganiro birumvikana ko jewe nitwa Igor Burundi nitwa umusaza kandi by the way atagira umugore ariko anamande kumwe na from Monday to Friday every day uno munsi nkuko mubibona turi kumwe namwe bicaye kuri kamera inyuma ya kamera mwite Obe ari kumwe kandi na Keve ariko kandi imbere ya kamera turi kumwe n'umusaza mwite umusaza cyangwa se nande mazina ushobora kuba wifuza bamwita Arnovich nkuko mubyumva kandi turi muhira iwiwe ahantu hasa neza cyane mbekunda namwakira maze muvyumve neza mufite no subscribe turi kuri Black Media from Black FM kandi turi kumwe namwe kandi atankomanzi muze muri benshi kugira ngo tuganire atankomanzi turi kumwe na Arnovich mbere ko mbandanya mu nkundire ndamwikaze mu kwizera ko ameze neza cyane bwana Arnovich mwiriwe umeze neza yego amakuru yawe meza kabisa je nagira ngo mpava nsanga bitagikunda ko navuga ariko sanza ari sawa ndavuga niko amakuru turamukiriza abakunzi ba Black Media cyangwa se ba Black FM yego ndaramukije abakunzi bose bakurikirana Black FM ni Black Media Black FM like ngani byose birajana sinzi byose birajana umeze neza amakuru y'imisi yakamyinshi by the way yego twayirukana ngira ngo mu kiganiro mwisamirize no munsi turi muhiri wawe uba ahantu heza kandi bimeze neza tu ndabona ko jewe n'umusaza agira umudamu ibi twebwe tuba tubibonera kuri te nukurabuka bijamwe rega nawe muzehe arakarimbo barabatera kera ngo kuri ntuzenya ngo wari uhari ngo no kuri ntuzenya ngo wari uhari urumva rero nawe nukurabuka bijamwe umuziki ukenda gute muri rusange umuziki ndonzi wa Arnovich bon je umuziki wanje ku ruhande rwanje na plan zanje ugenda neza cyane mbere wanashaka uretse gusa
uturotari nyene tugenda turahaba duto ariko utariva ku kintu kanaka. ego tutariva ku kintu kanaka kuko umuntu ntakora ibi gusa, ntakora umuziki wonyene kandi ntabayeho kubera umuziki gusa. hariho ibindi bintu, hari ibindi bintu bisaba ko ndonka hariya hanyuma nkaza mu muziki, hanyuma kumbure kandi nkaronka mu muziki nkajana hariya. Urumva rero ifoko bitahura canke abantu babitahura impamvu Karota gakunda kuhaba canke ego. Uno musi biravuga ko abantu bishobora kuba yigeze kuba ari umuntu amaze imisi anagwaye, gushika na benshi bimvira ko ashobora kuba na beige ariko arakora. Uvyakira gute? Mwe mubimenya gute? Mwe mubimenya gute ino nk'ivyo? Uvyakira gute mu gihe abantu bishobora kuba bavuga ko swate ko timwe bamwe bakavuga ati nivyo ashobora kuba agwaye, ari nayo mpamvu ishobora kuba iriko yatuma heze n'umwaka ushobora kubura amezi make atariko arakora indirimbo, abandi batuko biriko singira ngo ni beige ariko arakora. Nari maze imisi ngwaye ariko ubu nakize, ubu meze neza. Ariko kandi ntimuze kumbaza ngo nari ngwaye iki. Nta kibazo ngira ngo aza gutabura ingwara z'imisi. Nari maze imisi ngwaye kabisa kandi cyane. Ariko ubu ni sawa, ubu meze neza kandi ndashima Imana kandi ndanashimira n'abambaye hafi. Abantu bose babimenye bakamba hafi kabisa, ndabashimiye. Je mfate kari niyo mpamvu yo batumye kuba utarasohora indirimbo gushika umwanya. Ego navyo birimo kuko haraciye imisi mikeya kuva mvuze ko ngomba gusohora indirimbo. Niho natanguye kugwara neza. Ariko umva ntako nari gusohora indirimbo ngwaye kandi merewe nabi cyane. Rero nibaza yuko ubu nakize. Nimba atabindi bava biza inyuma. Nibaza ko atabindi bava biza kuko iyo vyazana ngira ngo hamaze kuba hazibigwa. Abaririmbyi bafite urukundo bo baraje kukuraba nga. Ego hari aba artiste baje kundaba. Niba atari banga nkande. Oya sinza kubivuga kuko urumva ndamutse ndabivuga ni mwenyene bica bigomba kuzana nyene yandi majambo. Ariko hari habaje kundaba, hariho nabamvugishije kuri telefone, hariho ego hari abarungitse ubutumwa, hari abamfashije ukuna kuriya. Bose ndabashimira tu. Mu itariki y'umunani watanze message y'ukwezi kwa gatanu kugiye gushira hanze Teamo. Na navyo tuvyakire ko indimi ishobora kuza vuba canke ni vya bintu vyuko indimi ishobora kuri muri gahunda mugabe ikazosoka mu mwaka uza. Bon jewe burya nimbura aba post yanje ndakunda gutanga amatitre y'indirimbo zihari. Hari nindi mu kanya canza ko wanatanze. Hariho ndakunda kuzitanga ariko gahunda ku ukuntu nari kuba no zisohora mu bisanzwe vyagiye birononekara. Ariko ubu ndagomba gutanga gahunda indirimbo isohoka. Ndagomba gutanga gahunda na cover canke cover bivanye n'ururimi indirimbo ije hanze. Nivyo numva zombera vyiza kuko sinahura impamvu akenshi yo muvuze ko mba gusohora indirimbo bica bimaza haca hazi ibintu byinshi cyane. Ariko amaze kwivara ukamenya impamvu bino bintu biba. Igomba gusohora indirimbo agashatse ikindi kintu c'intambamye kuri Anovic. Jewe sindabitahura cyane mugabo nibaza yuko uko umwanya uko biba nuko ndabibamwo niko ngerageza kurondera inyishu y'ico kibazo kuko de toute les façons ni ngombwa menye impamvu menye igituma. Si bizoba ngombwa ko nza ndarekura indirimbo ko nyene ntabivuze zoca ndabikora uko nyene kugira ngo uzantame ibintu zize. Kandi wese amayinje mu yindi summertime yinje mu yindi summertime. Summertime irinjiye mu yindi summertime kandi muri gahunda nagomba gukora remix y'ino ndirimbo. Mugabo navyo
ntibiratungana neza kuko aba artiste mbona umenga baragoye muri iyi minsi. Uvuze ko bari collabo? Ego namba gukora remix kugira ngo dukore collabo y'aba artiste benshi tu. Benshi? Ego. Ko ashobora kuba bashika nka 10 mugiye gukora indirimbo uwo tuvugana. Ego niyo gahunda ihari kugira ngo kumbure buri iyi summertime nayo isho gusohoka mu gihe cyayo ciza nyene. Yo bari tiyamo, yo bari bimenye ko zose coming soon watanze amatitle kuri Facebook yawe. Aho nari mvuze ku ndirimbo summertime muri remix. Okay, remix. Ego. All right. Uno munsi tuvugana hari indirimbo nyinshi zo zasohoka nga mu Burundi. Nyinshi ndazi rukura zumva ba Satbi, ba Monia Frere, ba Epidewina n'abandi benshi ba Masterland zaba matatariya. Witeze gute guhangana zino ndirimbo mu gihe tuzi kugiye gukora remix y'abaremvyi bashika 10 canke bashaka kubona renga hano mu Burundi? Bon, jewe ku bwanje ntaho nigera niyumvira ko ndiko mpangana n'abandi ba artiste. Igihe cyose jewe sohora indirimbo je ndayisohora mu gihe canje niyumvira. Kandi mu gihe gishoboka. Rero sinzi kuraba ngo Kidumu yasohoye, ngo Fizo yasohoye, ngo Bifes yasohoye, kuko jewe ikintu ntahura nuko ubwa mbere bari abafana bose turabasangiye. Ico jewe ndacumva uko. Hanyuma uretse ko bari abafana tubasangiye, jewe ndazi ko mfise umugisha wanje. Umugisha wanje rero nta wundi muntu ashaka kubutwara. Jewe ntikimbuza gusohora indirimbo ngo hari abandi bantu basohoye ngo banaka na banaka. Oya. Muyandi majambo nta ndirimbo basohoye zo tumudasohora indirimbo. Je nta ndirimbo nkubu nta ndirimbo nimwe mbona yo tuma ntasohora indirimbo yiwanje. Niya Satbi na Monia Frere iraryoshe. Imeze neza cyane. Iraryoshe ariko ntishobora gutuma udasohora indirimbo. Iraryoshe imeze neza cyane iriko irakundwa mugabo ntiyo tuma je nasohora indirimbo. Kuko ntabwo novuga ko ifise inguvu nyinshi cyane ku buryo ko jewe nsohoye indirimbo canke undi artiste asohoye indirimbo izo ndirimbo zica zimigwa n'ijya ndirimbo kumburi kuravugwa Narigeze kuronka makuru ko ushaka kuba wokora igiteramo umufana concert ukanaje wanashima no muri remix y'umufana navyo vyagenze bite? Kuko bukeye igiteramo kibaye wana postings usa no congratulate Bifes on the floor na Vania Ice na Fernando niho narindi niho waruri. Byagenze gute? Bon, concert imeze neza je narabashimiye kuko byarabonetse kabisa ko ari ikintu bari biteguriye. Kandi tutibagiye nuko mu Kamenge donc côté nord navuga ko ari yo côté umuntu ushaka kubona vy'ukuri umuziki wawe ahantu uri canke ahantu ugeze niho hantu ho kuza ukipima. Rero ubiravye Bifes canke n'abandi bagenzi biwe bari kumwe by'ukuri bakoze igitaramo ciza cyane kandi gishemeye, kirimo n'ubuhinga biboneka ko umuziki kabisa wacu uri kuraja ku yindi level. Je kabisa nara salute the show. Bebeshi bati Arovisha ariko mu giteramo navyo kwari kuri canke se ntabwo mwahoje ku biganiro byanyu? Oya jewe ntabwo muri gahunda nagomba kubamo. Uretse ibyo kuvuga ngo nitwahuje cyane ngo indirimbo yo gukora Summertime indirimbo nziza cyane by the way, indirimbo kandi yari ifise amasanamu meza, niyo ndirimbo yo gukora Summertime. Ariko kandi mu kwitega ko ashaka kuzana remix nkuko wabivuze y'indirimbo Summertime igiye gukorwa n'abaririmbyi bagiye kuri 10 cyangwa bashaka ko banarenga nta mu gihugu cy'u Burundi. Epideo naga gushikora indirimbo yitwa Vibe. Bikanavugwa ko ashaka kuba yateko ku ndirimbo ya Summertime kandi cyane abantu benshi bakanabivuga tuko biri kose indirimbo ya Epideo na Vibe irikiza isa melody n'indirimbo ya Anovista Summertime bino cyuvyakira gute? Bon, jewe no vuga ko atari we wenyene d'abord nteye copy baruzuye barahari nabo mutinya kuvuga bien sûr bariho. Ahubwo gusa jewe nta sharingira
nta n'umwikomo canke ngo bijya abandi ngo ashakaje kumwitwarira no ahubwo gusa jewe binyereka ko iyo ndiko ndakora kumbure hari abandi bantu hari aba artiste bagenzanje banyumviriza bakumva ivyumviro vyanje canke bakumva melody zanje bikabaha icigwa kumbure nayo nabo iyo bagize ama inspiration ugasanga inspiration zabo ziza kugira fondation kuri donc kuvyo je nsanzwe maze gukora niho hajya rero hava amakopi n'ibindi tuba twizera ko ushobora no kumuzana muri remix mugashobora kuba afise idée yo mu ndirimbo ugiye gukora neza cyane pourquoi pas numu jeune talentueux kandi ariko araza neza cyane numwe mu bantu ushobora kubisaba kuko nawe no mu artiste mukuru amaze kugira icicaro muri entertainment nawe nibaza ko nzomuganiriza numve uretse gusa ko abenshi ibintu amantuze nyaba amalebo yabo usanga bigoye bakagorana bagatanga ibintu biremereye cyane sino ivyo nibaza bitabayemwo nawe ni ngombwa zobamo uno munsi muko mafatirwa ibihano abarimvyi benshi hano mu Burundi ndanabavuge banashima sibo gusa namwebwe mwese muri rusange mwamaze kuba mubigwamo kuri kintu cigeze kuba kuri DJ Paul na Double J Jenije namandi ko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ngene vyagenze naraberetse ama preuve ngene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari nareshize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze mze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose je nta ma interview nkigira nta biganiro nkigira nabihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'aba artiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira nta mu artiste numwe ndindire kwashimira jewe no munsi haje ibihano bivuga ko DJ Paul agiye kuba ahagarika kuza supporting abaririmbyi bose mu Burundi bibashikira nk'abaririmbyi muce muvyakira gute mu gihe tubona ko ari numwe mu bategura ibiteramo ngaha mu Burundi mu gihe ibiteramo byose byogiye bira mu Burundi ahamagara abaririmbyi bo hanze y'igihugu abo mu Burundi babura mu gihe bivanye n'ibiko biraba mu gihe we navuga ko nabari mu minkwe yiwe amaze ko yobirukana muri ko muvyakira gute nk'abaririmbyi nta message mushobora gutanga muri rusange jewe rero ngaha nibaza ko nza kuvuga ibintu bitandukanye n'abandi bantu jewe ndakunda kuvuga nti kandi bumbabarire nabaza kuvyumva bose bambabarire jewe ndakunda kuvuga nti iyo ufashije umuntu mufashe kubera ko bivuye mu mutima ntumufashe urindiriye izindi nyungu inyuma kuko umuntu yamara umuntu umufashije urindiriye ko uzomuvyaza umusaruro canke uzomuronka ko ibintu biri positive ego hari habo bishika mugabo ni ka exceptionnel ariko la majorité y'abantu umufashije mufashe uvuga ati Imana kiriya gikorwa nakoze uzokinzirikaneko muga nturindire inyungu ya mahera wamushiramo canke inyungu yindi yo kugushimira yo kuzogufata neza cyangwa gufatire neza abana bawe ikindi novuga nuko boza baraba abaririmbyi niyo bishitse ugashaka gufasha umuntu fo kumaza kwihweza umuntu ufashije ameze gute ukamwiga ko ibihe byose mutemberana ukamwiga ukamumenya je nkunda kuraba no mu malebo umuntu araja muri lebo atiyumviriye canke umuntu agasinyisha umuntu muri lebo atamwiyumviriye ko ibi byose ni ingaruka zavyo
jewe rero DJ Paul gufatira hamwe ko atazosura gufasha umu artiste n'umwe kubera ngo murahemuka kubera ko naka yamuhemukiye jewe ndabibona nkaho yoba yihenze kuko nimba ingabirano yiwe kwari gufasha abantu kujya yarasanzwe abikora no kuvuga iyo ngabirano arayitakaje nimba hariho ikindi kintu yahora aronka canke Imana nimba yahora imuhezagira biciye muri uko kuntu yahora afasha abandi ba artiste uyu munsi ivyo bintu arabitakaje no kuvuga hariho ikintu kana katakaje no ku Mana canke mu zindi nzira umuntu atazi so jewe mbona ko yoba yihenze ahubwo ikosa sukuba yarafashije abo bantu bamuhemukiye umenga ni Double J sivyo nivyo Double J sinzi abandi bantu nabonze na MBM yavuze ko amaze kwamukuramo nibaza ko yoba yibeshe cyane kuko uyu munsi aciye yirukana ujya mu Petit kubera ko Double J yamukoshereje nibaza ko yoba ujya mu Petit amurenganije kuko nimba atacu bari bwapfe nimba ujya mu Petit nawe atacu bari bwapfe gisa nico Double J amukoreye nibaza ko yoba murenganije hakungira ngo kiba carabaye official abantu bose bakabimenya nk'ivyo twabonye kuri justement nivyo nibaza rero mu gihe ivyo bintu bitaraba nibaza yuko ujya mu Petit banda yamufasha kuko atacu bapfuye ntacu bapfuye harimo ikindi naco kandi hariho n'abandi ba artiste bareke kuguma bigunganiye ku ba artiste bamwe aho wacu turafise ukuntu tubona ba artiste tubona amazina y'abantu bamwe hari aba artiste benshi ngaha bo gufata mu minwe kandi bahawe ikibanza nka kijya gihabwa abanyene aba ba Double J aba ba Dramati ba Bface bandi hari abandi ba artiste ngaha bahawe ivyo bibanza bakaronka kajyo ko kuja kuri aya masena abandi bajako bashobora kutuzanira ibintu bikomeye hano mu gihugu kandi batohemuka bien sûr barimo mugabo le fait que twese twiza amaso abantu bangahe gusa 3 4 5 rikabive n'ukuntu uko nyene mugabo jico novuga abandi ba artiste barahari kandi bugufasha kandi murababona ni mubafashe nabo mubahe izo opportunity mwahaye abandi ivyo mwabuze kuri abo bandi mushaka kubironka kuri abo nico novuga ariko nta ruhombo rwiye kuba kwaririmbye kwa kino kintu twirengagije ibigiye kuba vyose mu rusange hamwe vyo bandanya ko nta ruhombo rwiye kuba canke nta kizopfa bon jewe ku bwanje uko ndabibona ni ngombwa rizoba kuba rizoba tuvyemeranye kuba rizoba ariko uko jewe ndavyumva ikintu cyose yo kibaye hari ikindi kintu kiba kigiye gutangura je nibaza yuko aramutse abiheba nibaza yuko hari hayandi matara kumbura ashobora kuvyuka agakora nka bijya ahora akora ariko jewe uko nabivuze ne kujya nyene nibaza yuko kuba yoca areka abandi ba artiste bose ngo no kubera Double J yamukoreye ivyo nuvuga aba artiste bose azobatugize nka Double J muga twese ntidusa na Double J ntidukora bimwe na Double J ntituba hamwe ntitunahuje n'ivyumviro ukumbure tuvukana gusa kubera umuziki no okay sije ya Double J na DJ Paul naho giye gutera intama ikwaremvye benshi ariko ntibaza ko twose nabayisimbuka gato tukinjira ku bikwa vya Agnovich uno musigiye kuba usubira mu bikorwa ngezira nyuma y'ikiringo cyo mwaka uburamo amezi makeya utariko rakora umuziki intumbero ubufise canke se planification umusigiye gukorera ko niyihe mu mezi angana gute bon jewe vraiment nta promesse mpava ntanga mugabo hari indirimbo igiye gusohoka vuba cyane n'ubu ndabivuze inyuma ya remix ya Summertime no remix ya Summertime ntabwo iratunganywa neza mugabo hari indirimbo igomba gusohoka ubu nyene vuba kandi nziza cyane ubwo nibayiha ikibanza nibaza ko ari indirimbo ishobora gushika kure
ishobora gushika kure cyane gose ko ndavyumvira ya rero nyuma yaho nibaza ko hazoza n'izindi hazoza za summer time nyene nkuko twinjiye muri summer hazoza ndafise indirimbo nyinshi ndafise n'abartiste twapanga gukorana mugabo byaciye byanka uno musi ugiye gukora remix ya Summer Times nta cyumviro cyo ko ushaka gukora summer concert mu gihe tubona ko ufisemo n'abaririmbyi benshi mwino ndirimbo ego ico mu sanzo muri plan ko kimeze Summer Time ni vyakunda baraho urazi ko abartiste bagoye ntibabikwepe niko navuga nibaza yuko hazobaho igiteramo kabisa ca summer concert ego mu yandi majambo nyuma yo kwanu vishe giye gukora indirimbo ihuza abaririmbyi bagiye kuri 10 agiye kwa n'igiteramo kandi ciyo gihuza abaririmbyi bagiye kuri 10 kandi ego niyo plan kuzunguruka canke ni kibanza kimwe bon turonse badufata mu mugongo nibaza yuko dushaka gukorana Tour du Burundi pourquoi pas abandi barimvye baridoza ukuntu indirimbo zanyu zitagiye muri Trace Award muranidoga n'aba promoters muridoga n'abafana muri rusangi hakundi twize tumva no visha ariko aridoga yidogera abafana canke yidogera abateguye ama Trace ajya ama award kutidoze nawe mu bandi ngo reclame mu nyuma zodushiremo bon jewe ndafise ukuntu je sinjana n'agakuku ndi umuntu ntazi gutwarwa n'agakuku ndi umuntu ntazi gukorera mu kivunga c'abantu abantu rero bamenyereye gukorera mu kivunga c'abantu n'abantu ba profit akajagari jewe indirimbo yanje itagiyemwo ndevariwa ku ruhande rwanje nkavuga ni none jewe kubera indirimbo yanje itagiyemwo kubera ikiyanaka yagiyemwo ivyo rero jewe nk'ubu nk'akarorero no guburorero bwinshi jewe nk'ubu ndamaze kuronka ama award atari make mugabo igihe cyose nakoze Isanganiro Award maze kuyiparticipa muri rimwe kuri pole gusa rimwe gusa rero ugiye nko kwiyumvira ama critère bafatira ko rimwe baravuga ngo indirimbo ngo zanditse ukuntu urabibona mugabo ukaja kwiyumvira nka ndafise nk'indirimbo yitwa Ndayafise amahera urumva ni indirimbo yatwaye ubushimwe bushika butatu mugabo muri Isanganiro Award ntigeze icamo ariko abandi baca bidoga ngo bakoresha Rona ngo bibaye na ngombwa ahubwo boza barabakuramo ugiye kwiyumvira ibintu baraba birayobeye kuko imyaka yose uzosanga ivyo baravye umwaka ku mwaka uza baca bivuguruza bagaca barabibindi cyangwa ugasanga bimwe bakasa ngaho uyu mwaka nivyo baciye bavalida mwari majambo Isanganiro Award nta rutonde bafise siko no bivuga urutonde ni rujya nyene bararufise ni rujya nyene ahubwo twebwe nitwe tutarubona urutonde bubu bararufise mu bisanzwe ahubwo twebwe tugerageza kwikonforma kuri rurya rutonde muga tukisanga twateye amaswata mais peut-être rero ngira amakosa nayo wacu canke naho sinzi ngira ngo bafise kundi kwigura mu Isanganiro bikagenda neza ariko turifuza ko nawe ushaka kujamwo uyu mwaka 2014 sinzi bajya abantu batora je navyo nzi Rosiki indirimbo yashaka kuba imwe mu ndirimbo zigiye gukundwa cyane anyway twisunze indirimbo heruka gukora iracavuzwa kandi n'igihe kiraciye Summer Time Summer Time biracavuzwa twavuye no muri Summer ikaguma ivuzwa biswa ngo ubundi igiye kuzangira ngo ushobora no kuja muri za Isanganiro ukanadusegukira muri za Trace Award ubundi bw'abarundi nuko tubona ibintu nyene dutevye indirimbo Summer Time yari indirimbo yakagomvye iri ku rundi rwego kandi abantu babitahura umu artiste si washira indirimbo yiwe kure no hari uruhara rw'abafana uruhara rw'aba promoters ariko aba promoters ndabashimira n'abafana bose ndabashimira antwe ivyo bashoboye
barabikora pe ya ariko hariho utuelema nyene tumwe tumwe twonona nibaza yuko ivyo tutaravye ukuntu tubiheba tubihagarika tukaraba indirimbo tukavuga ati indirimbo irakwiye gushika kure twese tukayifatira hamwe mu kivunga tukayifatira hamwe indirimbo ikavansa nk'ubu unye uri kuraraba hari abapeti benshi bakora indirimbo na hari umupeti nako ndaba indirimbo yiwe yitwa don't worry menga ni don't worry nimba don't worry mo agapeti ka underground ko ego indirimbo nziza cyane muga gutobora indirimbo nziza cyane jewe nashaka nko ku rubuga no munsi ni indirimbo je nshaka kuvuga ko ari nziza ya ariko kubera ko atari Bface kubera ko atari Mukombozi kubera ko atari Fabulous canke atari Sadbi atari Fizo atari ba Fernando atari urabona nyene ko irayumba ariko ni indirimbo nziza cyane utonemera ko yaririmbwe no mu underground like ntabwo akiri mu underground kuko umupeta so indirimbo nk'ijya nibaza ko yarasanzwe aririmba quelque part numu mani ujampeta handi yategerezwa kuba nk'isama yose agaca ku mapodium yose bahari mu top 10 bakamushira uno munsi muri dogera promoters ariko namwe bakabidogera kumvuze ko mushobora ko banabandikira mukana kubishura bamwe ku ruhande rw'abafana bakavuga ati namwe ubwanyu ntimupostinga na link yanyu indirimbo zasohotse twe tuwapostinga gute ko bimeze abo jewe nibaza ko muri abo bantu Arnovic atarimo kuko jewe ubu ndakubwiye niyo ndirimbo na ma research yanje nyene ndagira jewe indirimbo nziza ndayipostinga indirimbo ibishe kuri stat yanje nticako canke kuri konte zanje mugabo indirimbo z'abandi baririmbyi kandi bose atawe nkuyemwo abo dufise ivyo dupfa nabo tutafise ivyo dupfa jewe indirimbo nziza ndayipostinga kuko indirimbo nziza nivyo dupfa ntaho bisa bisana kuko jewe waririmbye neza indirimbo yawe ntizoreka kunyohera ngo kubera ngo twatukanye je mu ijoro mu kabari oya Jene baza kwa narimo kabisa. Noko imbere ko turangiza ikiganiro gira message ushaka gutanga ku bakunzi bawe na cyane ba Arnovic nyuma yo kugiye gushira hanze indirimbo imwe ukarashira hanze kandi indirimbo igiye guhuza remix igiye guhuza abaririmbyi bagiye kuri 10 warashima n'igiteramo kigiye guhuza n'abaririmbyi bagiye kuri 10 warashika bararenga ngambo gice Burundi message ushaka gutanga ku baririmbyi yaho mugiye gukorana cyangwa se abafana bose muri rusange bagiye kwitabira bino bikorwa byanyu. Bon, bwa mbere bwo mpere ku ba artiste ni juste kubasaba ko indirimbo Summertime remix nifuza ko yojamo abaririmbyi bose muri rusange naho buba 200 tofuma tugira abaririmbyi bose mu Burundi ego tofuma tugira version 2 canke 3 ariko nifuza yuko batanga support bama support kugira ngo ikoregwe remix n'abantu benshi kabisa bashoboka hanyuma kandi n'abantu b'amarebo jewe rero nifuza kubasaba ko borohereze n'abandi atari jewe gusa hanyuma ico nobwira abafana nuko bangerera imbabazi kabisa kuko nanje si jewe iyo amagara atameze neza biragoye ariko ndabijeje kabisa ndabijeje bikorwa ni vyiza si bikorwa vyiza kabisa bishimishije ikihari gusa nuko babiha ikibanza babihe valeur bamfashe mu kwisharinga n'abajama babo kumbure jewe ndakunda na commentaire indirimbo ari nziza yakuryoheye bivuge itakuryoheye abivuge nyene bivuge yes commentaire negative ego je biranezera kuko ubundi bwo ni waguma ubona abantu bose ngo wow ngo indirimbo ni nziza video ni nziza usanga hari utuntu watakaje mugabo uronsemwo umwe akubwira ati no aha jewe numva ko bitari kugenda uku canke muri video nabonye iki cari kugenda uku
biragufasha gukosora ejo haza. So merci beaucoup kuri mwese. Ndagushimire cyane wakoze. Murakoze cyane nanje ndabashimiye. Yes, nuko reka tubashime namwe mwakoze kubana natwe, mwakoze kandi kudutega yompi sambiriza birumvikana ko ari nayo yanyu kandi ari yacu. Twari kumwe namwe bice kuri Black Media. Juni twa Igor Burundi, umusaza atagira umudamu hasta Rwamanyana.